ndabahaye mwiriwe n'ikaze murano makuru atekanye ikirere cyo kuri uyu wa kabiri igenekerezo rya 31 Kigarama mwaka wa 2024. Ejo mu gitondo hitezwe ikirere kirimwo izuba n'ibicu bike bike mu ntara zose zigize igihugu cacu. Ahazoba hakanye gusumba handi ni mu ntara za Gitega na Ngozi abipima bizobe ku degrees Celsius 13. Kumwigamo naho haritezwe imvura mu ntara za Makamba, Rutana, Bururi na Rumonge, mu ntara za Mwaro, Bujumbura, Muramvya, Kayanza, Bubanza na Cibitoke hitezweyo ikirere kirimo ibicu byinshi na mu zintara zisigaye hakaba hitezweyo ikirere kirimo izuba n'ibicu bike bike. Ahazoba hashushe gusumba handi ni mu ntara za Bujumbura na Cibitoke abipima bizobe ku degrees Celsius 30. Ejo mu gitondo hitezwe yuko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 11 zirenga iminota 56 rirenge igihe cy'isaha 12 n'iminota 15 z'umugoroba. Aha rero ni hagarukiye no makuru atekanye ikirere mwatugire n'ikigo cya Igenekerezo kijejwe ivy'ibirere. Mwakoze cyane kuyakurikirana Alice n'Ingabe nje ndabashikira naho gutaha.